Mwaramutse muri video nakoze ejo mvuga ibintu 10 bituma abantu babirabura tudatera imbere. Hari umuntu yaciye agira ngo iyo video nayikoreye ngo abantu bari hanze ngo none ngo bari Burundi bo gute. Je nuba ko iyo video no ku bantu bari Burundi ibaraba ibitari bike ego nivyo harimo bimwe byaboneka yuko ari nko mu bihugu byo hanze ariko ivyinshi nibaza ko no mu Burundi bibaraba. Ariko naho biruko nateguye iyindi version novuga yo kubari mu Burundi naho nyene hamwe ibintu bindi no kongera ko vyotuma wirinda gukora canke ukora kugira ngo urabe yuko utokoma wasigaye inyuma. Icambere novuga mbega shindakitengo iki ukwikumira mu bisanzwe ibintu by'amacakubiri kesho usanga ari we wikumira wogira ngo ukumiriye abandi mu gusanga wikumiriye. Reka mbeje ndaguha akarorero kiwanje nabaye ahantu hari amacakubiri y'imigambwe hakaba n'amacakubiri y'intara. Je wico gihe bo nta muntu uva nta ntara navamo je namfise intara umuntu wese afise intara avamwo mugabo hari ukuntu nari mfise inshuti n'abagenzi bava mu ntara zitandukanye kandi uvuga zasa n'izishamiranye. Rero ugasanga uno munsi umuntu akansanga niyibereye kwa naka ngo mbega sha nawe uruwa hariya kubera ansanze ku rugo kwa kanaka cyangwa ngo bajya banaka muvugana wiki. Je nkavyihoza ku mpamvu zo uko uronse umugenzi abari umugenzi bo no mu vy'imigambwe umugambwe wo birashoboka ko atamugambo urimo je cyo nta mugambe nari ndimo mugabo ngasanga mzira n'abantu bo ku mpande zose. Ariko ikikuru nuko nashaka kuvuga igihe nshaka kuva muri ico ikibanza twarimo kubera atari hameze neza vyasaba ko nishimikiza abantu. Urabona keshi na keshi ukene nko kuja nko mu Rumonge canke Ngozi canke mu Kayanza kera tutarabona ibintu vy'amahoteli vyasaba kubuza umuntu ava muri iyo ntara canke azinzira ijayo. Ico kimwe ni nk'umuntu wabo waje za Zambia za Tanzania za South Africa biramworohera iyo azi umuntu ajayo canke umuntu azi iyo nzira. Ico gihe rero nanjye nishimikije abantu narinzi bazi izo nzira kandi babiri novuga bagize uruhara runini cyane bari mu migwi tutatuza kuba twavugana kubera umwe yava mu ntara iri kure y'iwacu kandi yari shamiranye n'intara y'iwacu muri rusangi uwundi yava mu mugambwe novuga ko nawe nyene wari kure y'imigambwe je novuga narinzi canke ntazo kuba turiko turavugana ugeranije umugambwe yari arimo mugabo biramfasha vyaramfashije abo bantu babiri. None nshaka kuvuga iyo ugeze mu macakubiri usanga hari abantu bogufashije abantu mufatanije ikintu ugasanga wabakumiriye kandi bo kugiriye akamaro. Ico rero no kucirinda ni wishire mu kantu kagakona mu kantu kagafuruka ngo ngura umugambwe uyungura ubwoko wungura intare yi ngura igihugu iki kuko bituma hariho ibintu vyinshi ama opportunity menshi azogucika uriko wikumira. Ica kabiri gikomeye kabisa ibintu vy'imisi mikuru mu Burundi murarenza. Hari imisi mikuru itagira akamaro mukora kandi mukora irengeye uburyo mufise. Kirazira kugurana amafaranga kugira ngo ukore umunsi mukuru. Jamais. Jewe mbona ko umunsi mukuru udafite amafaranga kwiye umunsi mukuru umunsi mukuru wo usivya canke ugakora umunsi mukuru uringaniye niwe wawe. Ico kintu je mbona abarundi basesagura abarundi baronona kandi ugasanga bononye amafaranga badafise ugasanga bariko baraja kugurana abandi amafaranga ugasanga bariko baragora abantu ngo duterere ibiduterere biriya bijya bintu uriko uragora umuntu urano kukuntu Burundi bakenye ujya umukozi wa leta yabiki amafaranga mutunga ku kwezi ntabahagije umushahara wiwe uno munsi ngo nakafise mariage nakasohora umwana nakaraganduka nakagiziki ugaca usanga yama mu nzira bimutwara umwanya yokumbura yokoze nubwo kumbura abantu keje weekend mudakunze gukora mugabo ubu mwagiye mu vyo kurimana weekend bane wo munsi kumbura burabindimo zawe umva bitakaza umwanya ariko cyane amafaranga déplacement urana ko na petroli goye uhamagaye umuntu Ingozi avuye Bujumbura na ko ari umuzigo muremure umushizeko ariko nawe Bujumbura naho yo bibisi mutwara amafaranga hanyuma ngo naca azana ikazi y'ibiyeri canke je nosekwa. Ico gihe rimwe n'amafaranga mbere kuri Maria jo nabona batereza amafaranga ngo bari mu komite bijya bintu no kuraba kuntu mu bigabanya barundi mu gakora imisi mikuru mikemike kandi iciye bugufu ko mungana kirazira kwigana uwundi muntu mutangana bo nubwo mu mungana hari gihe usanga yakoze amakosa nta guca nawe ukora yonandi makosa do imisi mikuru uyigabanure
utwe kabisa kandi ukora iminsi mikuru uciye bugufi, nta muntu umwe azogutwenga, naho bagutwenga ntacyo bagutwara, kandi nta muntu umwe azokwibuka ko umunsi mukuru wawe utari ukomeye cyane. Icya gatatu, umugerageze kwiyumvira guteka umutwe, niko novuga. Hari igihe usanga umuntu abuze amafaranga, aho kugira teka nteka umutwe ndabe iyo noyarondera, ugaca usanga avuga ngo reka ndabona yasaba. Ariko kenshi na kenshi abantu benshi bagiye badutanga gutera imbere, iyo bafite ikibazo bateka imitwe wo kugitorera umuti bonyene bakagitorera inyishu batarinze kuja gusaba, niba yogurisha ikintu, niba yokora yandi masaha, niba yagabanura ku bindi bintu yakora, uko biri kose ukagerageza ugateka umutwe kabisa, ubonye ikibazo ukarondera kugitorera inyishu wewe nyene imbere kuja kubaza abandi bantu. Nimwe nita mu Congereza creative, kuba creative, ukarondera ukuntu burya hari igihe usanga wari nk'umwarimu ukavuga ati bore kanshira agapapuro ku ishure ry'iruhande zo ndagira tutoring kujya vya cours du soir, ugerageze yendo uteka umutwe ukuntu uri muri situation uyivanamo watekesheje umutwe. N'ibintu by'uburyo za Dubai na hehe usanga ni guteka umutwe kavuga ati bo hano ko vyananiranye, reka ndabe ahandi no kubitira ibintu nk'ivyo. Icya kane, kurinduka, icyo nacyo kirafasha benshi. Hari abantu benshi usanga atinya kujaha kubera atinya ngo bonyica, atinya ngo simvuze ngo ugende wiyahore, mugari nk'abantu atinya kuja Zambia ngo yogwa mu Tanganyika, atinya kuja sepa muri South Africa ngo yumvise ngo baricana, atinya kuheba akazi ariko arakora ngo ndagahevye noca mpomba, agatinya kuja nk'i Dubai, ati nk'i Dubai bikankanga ngaruka akazi kuba kabuze. Kenshi na kenshi fata kufata risk kugira ngo ugire ugiye. Nifatiyeho kandi je igihe na tangura kuzunguruka n'umugezi twadukunda yarafise kamera, ndamubwira nti reka tugende ufise amafaranga, ambwira ati jewe sinshobora kugenda kwera business yanje yo gufotora no hava nsanga ndayihovye mu gihe nogera ntidushikeye. None uwo muntu neza ko nubakira ugatumba ajya ugwagwa, so no kuraba yuko woza urafata ama risk, niko ndavyita risk taking. Kujya mu Congereza mu Gifaransa bavuga ngo kino risque rien n'a rien. Kenshi na kenshi ugu muri comfortable ugasanga hari ibintu byinshi utaronsa. Abajene benshi uzubwira uti reka dupime kino ngo urabona usanga biramuzibiye cyane. Icya gatanu kija kumenya n'ibyo by'iminsi mikuru, ariko tubikora no mu buzima busanzwe, kiraza kwiyereka, kiraza kwiyemera ku bantu, gukora ibintu byo kwiyemera gusa, kugura ibintu bihambaye, ibyo bitenge ku badame, kumbaraga biratu bisongoye. Abantu benshi icyo uba wambaye cyose nta muntu bareka kuraba, gutonda ku ahantu utashaka kuja kugira ngo werekane ko nawe uri umuhizi, uri umugabo, uri umushinga ntahe, ibintu nyene byo gukora ibintu, gutanga amafaranga kugira gusa werekane ko uhambaye, bijya byo kugaba ibintu utari wateguye kugaba, ibintu byo kuja muri quartier gupanga inzu kumbura udashobora kuriha ijuse kugira wiyemere. Ibintu nyene ndiko ndavuga ibyo bintu ukora to show off, kugura amasaha, ndibuka tukira abana ko twagwanda kwambara jeans Levi's, ibintu nk'ivyo. Izo jeans utashoboye kuyigura demini isanzwe, you will be fine. Hanyuma umwaka watonze uzokwiyemera, mugabo utara kugira ngo ugurane nk'ikintu canke winige kugira ngo wereke abantu ko uhambaye, ico gihe uwatakaje umwanya wawe n'amafaranga yawe. Icya gatandatu, ugerageze wige ibintu byinshi bishoboka. Ubu hari internet, ujya ku internet, Facebook n'aya ma WhatsApp n'ibiki birafite akamaro, ariko nka za Google usanga hari information nyinshi cyane usanga abantu benshi batazi. Nukugeza ukiyigisha, nturindire ngo abantu baze barakubwiriza. Uri mu ishuri ukiga kabisa, iyo mwarimu yakwigisha n'ibiri hejuru yavyo, ugasoma ibitabo, ukiga ibindi bihugu ngene bikorwa, ukiga ururimi rushasha. Igiswahili nacigisha sinigeze mu ishuri igiswahili, Icongereza naco nyene kenshi na kenshi uracigisha kubera urumva iyo ukuze ntugumanya kuja mu ishure, ariko kenshi na kenshi nk'igiswahili n'icongereza muri yorejo birafasha cyane. Wiyigisha ibyo ushoboye guhamvya, wige kabisa ko ibintu byinshi byo kwiga, ntugume ukora ibintu byo gukora distraction. Ikindwi, muhagarike kunywa inzoga. Bijyana byo kuja mu kabari kuva kuwa mbere gushika kwa gatandatu gushika kuwa Mungu, ajya n'amafuti akomeye. Nta bantu na bamwe bakomeye bazima banywa inzoga kuwa mbere gushika kwa gatandatu kuwa Mungu. Inzoga mu bihugu bizima kenshi abantu bazima kuwa gatanu bagiye gukora, kubera iki? Yonye inzoga zo gutwara amafaranga, inzoga zo gutwara ubwenge, inzoga zitwara umwanya,
inzoga zituma ufite amagara make ku wa kabiri ugiye gukora n'banyoye ku wa mbere donc inzoga uzirinde ugerageze ugabanye ziterekwa n'amagara make inzoga zirayatera neza ko zonona ubuzima bwawe do inzoga ugabanye kumbure unywe nka rimwe canke kabiri mu ndwi nturenze kabisa ibintu byo kunywa nimba ujya kuwa mbere gushika kwa Mungu quelque chose doit changer utuza guhindura ivyo ntibishoboka ntabwo biri normale nta matribi mazima banyinzoga kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu so inzoga ivyo byo kwama mu kabari n'amafuti no kubesha ivyo n'amafuta akomeye cyane no kubihagarika ivyo byose nta muntu yo bideha kirazira kwama mu kabari kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu bo hanyuma icumunani ugerageze na wewe upange kazoza uko biri kose kuko je mpurambona abantu abafite nk'amafaranga mu kwindwi asa nk'amafaranga mu kwindwi yo kugira umunsi mukuru umwana yaronse diplome hanyuma mu kuce ukama amafaranga nk'ijana mugabo uvuga ati uwo munsi mukuru kire amadolari 50 ubizi ubibona kubera kije kijana roshe kurungika niko umengana gitige cyumvikana mugabo kazabumva mu kuce ngo abantu amakaye bafise ukamubaza none wewe mu kwindwi uca wibaza mu kwindwi naho ntiwaruzi ko abana bazokenera amakaye mu kucenda haza amezi abiri kwese umunsi mukuru wari kugabanya ukanawihoza kugira abana bagura amakaye dore no kugira planification cyangwa abantu kuzamva ngo no munsi ngo ndarite yarinze ngiye gutanga ndakukurutse ngo ndagutangura gucuruza ngo inkoko cyangwa ibintu nk'ivyo cyangwa uwo magataye no ko ivyo ugomba kubimenya ugifite imyaka 50 uzo ko imyaka 10 nk'ubugenda 15 beko yuko nkukuruka ntangura kuvyumvira ubu ngubu rero ikintu nzokora hari ikintu ushaka kuzokora ndagitangura ubu kuko birashe gutangura ikintu iyo uri kurakora kubera ko barakwizigira baje guha umutahe muri banki ugatanguza nk'ivyo by'inkoko canke kurima ntabwo urindira umunsi bagusinyiye ngo uje hanze ngo tangura kwiruka nka uco gihe umwanya wagucitse kandi nta buryo ugifise gukora ikintu na kimwe bo icenda ube umuntu mwiza kabisa kirazira ko ugenda n'inzigo kenshi na kenshi narabonye nk'ujya muntu baraye bakuye umushikizwa manzo ko abantu bose mwidodonora ka umuntu mvuga neza no nk'ujya urumva mu ndazoca baho kwande azonywa gute agiye hanze hoho abantu bazomwinuba abantu bazomubwira uko ibintu vyifashe ibijana we navuga vy'amacakubira ariko ivye hamwe abantu usanga akora ikiba gikora nawe bavukana uwo muntu usanga kuma bavuga mu kirundi ngo uzopfa wihambe uwo muntu usanga apfuye akabura kimuhamba nta kamera ko kwamugenda n'inzigo ugenda n'ikibi urondera kononera abantu yange no kugerageza uko ushoboye ndazi biba vyoroshe mu gihugu nk'iki wacu ariko ugenda n'inzigo n'ishari n'inzigo n'ishavu biratuma ugira abagenzi bakeyi kandi ni ugiye hantu abantu banakora umuntu umeze nk'ikigorye icanyuma umugabanye bisho bigwingwiri emotion ukoreshe logique ikintu cyose ubanza ukiyumvira uteka ikintu kirafite logique ikintu kirumvikana hakundi umuntu yogikora kirafise inyungu donc kareka gushiramo ibintu by'ibigwi byo gushiramo ibigwingwiri mu bintu byose bakora abantu babira dukora mu emotion ugasanga ko dukora ibintu bitafise sens bitafise akamaro mugabo kubera tuvyumviye cyane saba mugira umunsi mwiza baba